turubaza nani gihombe gikwenda ki agisane zabayana nabalalo wasa bishulofu ngo yesa ni uri ndigado araja kuri sene ngo ya ni kumwe na mukobwa twarimba n'indirimbo yacu aratangura ikimana ifatanirije nawe shebara ko gitandukanya aturavuga ati ngo oya ariko twarahinuye ubunye twaragize remix ikimana ifatanirije na super glue nawe shebara ko gitandukanya n'umukasi Kagame, amashimwe cyane. Karibu. Yibaje neza. Nausuri ni Magufuli. John Paul Magufuli, karibu. Akira baba oye! Akira baba oye! Nafurahi sana kuwa hapa Burundi, Rumonge, mambo yamependeza sana. Toto, ni munde kiwawa! Wallahi Rumonge musigaye musenga imikeke. Are you ready? Umasente. Allo. Est-ce que ça va? Umasenesa. Nawe ngiye ninje kuri sene umenga n'umunyamerika mwavuye muri Europe Barazi kubona ingene umuntu ninje kuri sene biratandukanye. Reka tuba muri rinje muri Afrika ingene ninje kuri sene. Reka dufate Satubi amashusho kuri Satubi agaca yinjira eyo meneka so wata wali biza kwa say aya tabaka kubisura umugi gwata. Reka turabere umunyamerika nawe riri we amashusho kuri we agaca yinjira eyo nigga what up and go dig fuck oya vuze Afrika na Europe na Amerika biratandukanye. Ndabona abashonaliste bamenyesha makuru par exemple abo kuri ZFM ndaba umumenyesha makuru wo muri Amerika agiye ku muyubu n'intambara muri Libya abahagaze hagati cyabumva ngo banyita Jean Pierre nkurira radio Amerika nabandi ngaha pum iyi ni bombe kubise cyane va kuri Al-Shabaab ijya muri Al-Qaeda irabakubise pum ana masasi menshi reka hariya arabakubise. Ndaba umujournaliste akoranga muri Afrika nawe rero banyita Jean Pierre nkurira radio Afrika ngaho urabona barayisha amasasi tukiringa wengine muri Afrika na Europe baza kuona abapapa muri gamwe saba kwa juru oya unataka umusore au utaoa wewe Machikona abapapa machikona abapapa par exemple umupapa ngeze mu zabukuru ariko araga umwana machikona umupapa wo muri Europe cyangwa muri Amerika ariko araga umwana tomba ati Jean-Claude Ingo Karine Ingo none banje umviriza cyo wangiye mu zabukuru ndiko ndegera hariya hama iganze mubona njya kuri tourist town beach ijya nigwanyu ijya menduga yose muri nigwanyu ariko dawo umupapa muri Afrika nawe ariko araga bariye arahamagara Gasore Ingo Yasoni Ingo Gasore ijya menduga nigwanyu mugabo iri mu matati Nabalalo ubu nindavenga girlfriend kuya kwanza kuya amashusho muri girlfriend balo njya uko 30 francs
Gafure kuya ati amadorari cyane. Brasa ndo munyamwaro uzanye amafaranga. Okay. Abashoza muri Gafure. Aya mafaranga na yaye. Aya na marundi. Samarundi. Aya nama Samarundi na yaye. Aya na Kongomani. Sasa umetua sasa. Oya piti kiombe Bazimana yawe bazimana. Wewe nabyukira. Abashosa kuri Gafere. Abashosa. Truasa nani kiombe kikwenda ki. Agisani zalaya. Na balalo. Sinzi ko mubona ingene nambaye naberewe cyane. Zotahana umukobwa w'ugaha cyane. Mugabo w'ugaha barishima ntuzi. Ubashikana ibujumbura ngo yewe singi biharage by'umukeke. Alo. So nkuko mubona nambaye nkuko naberewe nibwo bwa mbere wallahi Rumonge harashushe. Abakobwa bafite ubushuhe n'abasore. Sasa nahora muri Amerika hariya. Nahora muri Amerika, nahora mu nama n'abandi bari igihugu iwacu. Hama mu nama harabaye tugorane duto ariko umuntu wadukoresha inama ndibaza muramuzi wowe nawe se wundi ni DJ Pole. Sasa twatanguye inama rero tuzatwumva akana kakaduduranye ku idirisha turakabaza we peti wowe urinde ni dogo $1000 na nijana gafise we. Ya twatanguye inama rero tuzatwumva ibintu binuka cyane byo none umuyaga turabaza. Sasa kumbe MB data yari ku ruhande asanga ni Mr Champagne atatanga na waye Champagne nawe muri yagarako azavuga ati sasa ale nani atakatala ale kwa qu'est-ce qu'il y a kama na pomua qu'est-ce qu'il y a nani atakatala sasa tukiringaho nyene turafise umurindi umwe gusa yamarira yiritsa misi yose hari inyuma tuzasanga rinde Satubi. Turamubaza Satubi habayiki arwambwiye ngo ndumuhimbiri utamuhe nawe. Turamubaza ninde gucugura umuhimbiri tugiye kuraba dusanga ni Fizo Patupa. Turamubaza Fizo umutukiki Satubi. Je dis fucking je souligne je répète ma la. Sasa Fizo umutukiki. Sasa misose turafisa garinje kazi gaga gasutwa kazi. Katakaraduka gatangara utangwa. Mubibana gute. Kanyogato we. Sasa twabandanyije rero byaragoranye ukuntu turabandanya umuyagumira nabi. Sasa dufite uburinzi imwe gusa agoye asma mu barinje barundi. Ubona bose wundi Romeo etwadi centre acagwa hasi. Banada tamufashe. Musubira mufashe. Dufite uburinzi imwe gusa niwe yitse kurusha abandi. Ubona bose wundi ninde umudogiteri twemera Dr. Claude Kankala. Atarasimba aramufata. Tubaza Dr. Claude ameze gute? Jogomera. Turamubaza ajugumira gute? Amaboko jugumire, amaguru jugumire, igisusu jugumire. Nabaralo. Turabandanya inama, turegera imbere. Sasa turari inyuma tutumva umuntu turi mu nama ariko aravuza gitari. Turabaza ninde kuna gute? Gitari canje tantararara. Urabuze tantararara. Urabuze tarara. Muhammad. Nabaralo. Twandanye inama rero tukiringaho nyene haragera ahantu rero kuja kuri scene baririmbe. Sasa dufite umurindi umwe gusa y'amaduhenda ngaha mu Burundi ngo arabona kumbe nikibona ubona ninde Bishulov Mkalala Band. Tubaza Bishulov ngo yesa ni uri ndigado araja kuri scene ngo ni kumwe na mukobwa twarimba na ndirimbo yacu aratangura Ikimana ifatanirije nawe shebara ko gitandukanya. Aturavuga ati ngo oya ariko twarahinduye ubunye twaragize remix. Ikimana ifatanirije na Supergo nashobora ko gitandukanya n'umukasi.
sasa abo baratangura baraheza turahamagara undi muririmbyi uwo nawe si uwundi araza kuri sene nawe si wawe ni wa wundi nyene akunda kurira kuri sene araza Satubi akira mikuririmbe Nyanzobe uramevye uragiye Satubi kuri Rumonge kuri sene genda turahamagara uwundi nawe si uwundi ibi Bad boy big fiso araza konza kiko abana barajyanye kuri Rumonge toka ariko rero hacasigara undi muntu umwe gusa ubona bose uwundi barahamagara Ismail Gasore Babalo Nyange gisusu nicatahuka mugandariho Atadisonation kose saye ya tunda saye ya salamu alaikum asake nukuri ntababeshe mu Rumonge honyine niho usanze abakobwa badasaba umuntu amahera kuko mu Rumonge niho usanga yaba umukobwa cyangwa umuhungu bose birirwa hariya mwijoro kuroba hari Allo sasa naringereye umukobwa umwe gusa aho ngaho mu Rumonge azi gutamba kurusha abandi atahana mari 10,000 umukobwa azi gutamba ingo ego uri kunwa kapatu ingo security okay umukobwa azi gutamba kurusha abandi ingo DJ be ready babuja ego mutane umukobwa yemera show gutani umucumu nyene umukobwa azi gutamba nabari inde nabari umukobwa DJ go Aisha kuye ingo mututse negereza kupangana nyu Munyarumongesha wewe kandi nzomupa igipetutu ya mafi mandagara rutungu na mukobwa yemera kuye barofya pandisha ingo eko ingo mama kabaju shabandi akakutara timire okay DJ mushiriremo allo mutari agihe okay DJ turafise 10 twahona turi stand beach umukobwa azagutamba neza turatambana asaka dutambane Afasha kongo kongo Uni mukobwa kumanga uni mukobwa yemera Utalamba lolo na wewe oneka baby Yajoshe Gotubandanye atende kurara Yasoni oyi ubu ni umuhungu wenyene dufise ngaha mu Burundi wakanyo gato mbona gute taille française ndabaneza shana n'umuntu sibyo ni mu Rumongesha wewe witwa Yasoni mugabo cyakwita Aisha wewe twishimiye kake abasha kuri Yasoni Yasoni sabye urabona ko twatubiteka n'abantu batandukanye hari abanyeshuri bari ngaha ariko rero turafise abandi banyeshuri batabonetse ngaha ariko bagice bashikirije reka tubaye ikaze nabo sabandi n'abakuru b'ibihugu batandukanye bari ngaha amashusho ko kuri bihugu bari ngaha amashi benshi cyane reka bikazwe president wo muri Amerika n'usundi ni Barack Obama amashi benshi cyane amashi baze muko wapi mwezi amashi kuri Obama Hello people, hello people from Rumonge, hello tumwikaze uperezida w'Ubushinwa amashi menshi cyane karibu mbele kidogo
尊敬的各位领导，同学们，大家上午好。今天我们在Rumonge里面出这个青啊，这个不是不正啊，这个在哪家？我们那个啥的，我们家就是，我突然打你，我突然打你，难得的呀，那我的，acha usutko. Okay, reka tubikaze perezida wo mu Buhindi, amashimeshi cyane. Tunini Kagame, amashimeshi cyane. Karibu. Yihweje neza urubyiruko rwacu ufite ubuzenzi ibi ngibi bikenda gusetsa aho ngaho biza bizanaho neza murakoze cyane wapi ndimunezerewe turabihindi byose twendereye 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 okay reka tubu perezida tubikaze perezida wo muri Tanzania naho twamubuze ariko yaravuze ijambo rya nyuma reka tumukira imbere naho suni ni Magufuli John Paul Magufuli karibu akina baba oye akina baba oye nafurahi sana kuwa hapa Burundi Rumonge, mambo yamependeza sana. Vile vile Burundi na Tanzania tukishikamana tutasonga mbele. Naangalia vile Tanzania tuko freshi, samaki navua hapa vizuri, mambo yako poa. Akina mama oye! Akina mama oye! Hello bakunzi Iciza Tv reka namusa muri hose ndepfuza kuranirwa no kugira amahoro y'Imana aho muri hose reka ngushima amaze kugira subscribe nk'ibishana bitarekorwa ngo kuyikorerwa ngo zo mukikana ibigano byose cyo Iciza TV muri kumwe nanje Reve Fatuma kuri micro inyuma ya kamera kwa muri kumwe na Nova Dirken n'umusore nkuko mwaje kwibona twari kumwe mu kirori ca Gasore aho yari kumwe mu ntara ya Rumonge reka namwegere mwabonye ko byari ibintu biryoshe cyane kandi byari bitomoye reka namwegere ngo tuvugane ibintu bibiri canke bitatu kugira ngo twishoye kumva byinshi mutaramuzi kuri we na caca tumazi cyatumye aza gukora ikirori nga mu Rumonge na rya tadoretse kumubona kuri stage ariko arakora ibirori Komesi yuno musi Gasore performance uno musi yego ya twakiriye neza cyane abanyarumonge n'igiki ubona uno musi bagukoreye ahandi batahora bagukorera abandi abanyarumonge icambere twasanze ari abantu bazi kwakira abantu kandi ari abantu bakunda abantu abanyarumonge wallahi man kandi numva amafaranga ariko tukira Gasore niryo bari rya mbere wabaje nga mu Rumonge cyangwa rumaze kukoza inshuro nyinshi bo si rya mbere ubu ni rya kabiri komeruka nga muri 2018 ntavyo bagereza uno musi ngo niho musi wataye amafaranga menshi baguhaye w'imifuko yuzuye amafaranga menshi twaraganiriye acha gusuzo karaga system oya bariko barankeza ari benshi Gasore ariko werekanye inyifata tabereye hajya kuri stage aho abantu baza ukabafata umengo ushatse kubavyaza amahera umengo nico cyakuzanye oya ivyo wewe wabibonye maze nivyo mwabonye none twe twabagerewe Gasore kugira ngo waraje muri 2018 sivyo ikintu cyakuryoheye muri 2018 kaca gituma ati je n'ubu no muri 2021 ozani ni kwa rukundo nyene rw'abanyarumonge kubona abanyakije umukeke wakoroyinda uraryoshe yasoni umukeke wakoroyinda mumbuti uraryoshe cyane nibyo yatari sana ariko haruhande y'umukeke nko kuri byasi umukeke abanyakije umukeke haruhande y'umukeke ndike ikintu naco cakonenze gusumba ibindi byose rukundo rw'abanyarumonge ingene bakira abantu ingene bafata abantu wallahi ni ibintu biryoshe cyane ariko Gasore kuri show y'uno munsi isho yariteguwe nande mu bisanzwe ni show yateguwe na Muji Fashion hamwe na Budi Best na MC Zabaze ariko bwayiwe acaricikira oya izo uko bivuga nabi pesuko ariko kuri afishe twarabonye menga ntuze nti ariko Yasone ariko twatwaye mu mwazananye Yasone ni gicatumye navuga ati reka ndamuherekeze Gasore agiye Mbo ibyo ndazi ko birazwi yego n'umuntu wanje cyane kandi umuntu
ngo turashigikirana twese turashigikirana mu byose cyangirana waguviza tirekana jingene kujya umukeke mu rumonge nkuko ntayimara Rumonge hoho yego n'umartiste kandi urumva tugeze kuri scene nkuko Yasoni n'umupartner wanje n'umukolege wanje tuseme Yasoni niwe yandikiza indirimbo muri rimwe no Yasoni n'umukolege uracyari cyo kolege uvuga umugenzi no n'umukonfasha scene n'umufasha kuri scene en fait ya urumva n'umartiste noshika hano hari igitaramo areke kugenda uko ariko Gasore haruhande ya yino ntuzeye inyuma ya kino kiriro heje gukora nga mu rumonge nta kindi kiriro riko rategura nko mu zindi ntara ego tuko tugiye tourner di Burundi tafise ibitaramo imakamba vuba yose ibitaramo Kobero ibitaramo muri Karusi nanu heshane ariko uko ategura ivyo biteramo na kaje usanzwe ko ari hose rusanzwe uri kurakora nshasha ya mekanisi birakorohera gutegura ibiteramo kandi ukacongera ugakora n'igyasa sanzwe twe turamenyere tubigenza tumenye tubikompara byose Gasore nakaye kabanga akoresha kugira aryohera abakunzi biwe cyane no gukora cyane no gukora ikintu ciza cyane ya Gasore turabona uri kuri stage uri umuntu bikora neza nirihe banga brother ukoresha kugira ngo abantu baryoherwa nka kujya kose narivuze reka tugushimire cyane Free TV iragushimiye asante sana Iciza Tv iragushimiye Gasore sana wazia asante sana na Gasore wabona yari yaje mu rumonge yaje kutunezera tuje kuganira byinshi mwumvise byinshi mutaramuzi kuri we areka amashimire bakunzi b'Iciza TV mwamudukikana mwanya ku mwanya reka ngushimire amaze kugira subscribe mwibishana bitarayikora ko ikora bwango uzamukikana ibiganiro byose bica kuri Iciza TV mwe kumana nje Reve Fantome kuri mikoro nyuma ya kamera mukamwari kumwe na Nova Dirken reka amashimire nabwani ciao bye bye